ndagushimira umugambi ufitiye ubugingo bwanje, ndagushima Yesu kuko ico ndikondavuga, ndagushimira umugambi ufitiye ubugingo bwanje, ndagushima Yesu kuzi ico hari gihe ibintu bihereraho vyari guhera. Kuna wakati mambo yanamalizika pale yangepashwa kumalizika. Rero ngira nidondore gato naho nari kubiherako mu ntango. Nataka nijizungumza au niseme majina yangu na ningeanza kuyasema kabla. Nitwa Sheikh NIYONIZIGIYE, twaramaze kuvyumva. Mmeshasikia jina lake. Ariko icyo nshaka kongerako nuko hari igikorwa nkora nifuje kubamenyesha, ntikumbure ntiyobura uwo cofasha. Kuna kazi ambaye anafanya angetaka kuijulisha, inawezekana kuna mtu yanaweza kusaidia. Ndumwigisha w'inyigisho z'uburongozi hamwe n'inyigisho z'ijambo ry'Imana. Ni mwalimu ambaye anafundisha mafundisho ya viongozi na neno la Mungu. Hanyuma ndabikora mu buryo nk'ubu, ariko kandi ndakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Anafundisha kitumia huyu mfumo, lakini hata kwenye mitandao na anatumia hata mitandao. Nabaze igihe gitari gito ndabikora kuri Facebook. Ana muda mrefu akifanya hivyo kwenye Facebook. Mu nyuma nahavuye ntandukira na YouTube, naho ndakorerayo inyigisho z'ijambo ry'Imana n'inyigisho z'uburongozi. Na kwenye YouTube napo anafanya mafundisho ya viongozi hata na ya neno la Mungu. Mu nyuma nahavuye nja no kuri Twitter, naho nyene ndakorerayo. Alienda hata kwenye Twitter na hapo anafanyia kazi. Ubu ndiko ndinjira muri TikTok naho kugira ngo nabariyo nabo ntibancike. Alikuwa anaingia ku TikTok hata watu wako kule na wenyewe wasikose mafundisho hayo. Hari ukuntu Yesu abantu yabasanga ku kiyaga, abandi agasanga bari mu isoko, akabasanga iyo bari. Kuna watu Yesu alikuwa akiwakuta baharini, mahali popote pale walipokuwa wapo. Si vyiza ko twama twiteze ko badusanga iyo turi, ni vyiza ko rimwe na rimwe tubasanga iyo bari. Sio vema tunasubiri watu watukute mahali tulipo, lakini ni vema tuwakute na hapo walipo. Hajya rero igituma nabivuze nukugira ngo uwumva vyo mufasha aze arabukuntu twohurira hari. Nimesema hayo, mtu ambaye anaweza kusaidiwa na hayo maneno aje tukutanie kwenye mtandao. Kuko nitutakurikira abavuga ibizima, abavuga ibirofa bobo tuzosanga twabaguye mu minu. Kwa sababu tusipofuatilia sana watu wanaongea mambo ya uzima, wanaoongea mambo mapotofu, tutawafuata na tutaangukia kule. Bani bahezagire. Mungu awabariki sana. Tugiye kuvugana ku ijambo rivuga ngo mbega ikibanza canje mu mugambi w'Imana ni ikihe. Tunaenda kuzungumza nayo, nasema je, nafasi yangu kwa mradi wa Mungu ni ipi? Kw'Imana hari ibintu iri kwirakora muri iyi si no muri iki gihugu, jewe ndiko nkora uruhara uruhe. Kwa sababu ni Mungu yuko yanafanya kazi kwenye dunia hii na nchi hii, mimi nina nafasi gani? Nibaza ko abantu mugendesha imodoka mumaze kubona ibintu by'ibisazi bibera mu ibarabara rimwe na rimwe. Watu ambao mnaendesha magari mara nyingi mnaona mambo ya kuchanganyikiwa ambayo yanaonekana barabarani. Hari igihe umuntu aca kuri
rijya bara ritukura kiya bita feu rouge mwibarabara kandi riboneka neza atari vya bintu byo kuvuga ngo yavyitiranije. Kuna watu wanaona ile taa nyekundu kwenye barabara, anaona vizuri kwamba pako taa nyekundu imewaka, lakini anapita. Hariho ingwara nigeze kumva ituma umuntu yitiranya ibara ritukura n'ibara ry'icatsi kibisi. Kuna watu ambao nimeona, kuna ugonjwa nimesikia unasema unazungumza kwa watu ambao hawajui kutofautisha marangi kama rangi nyekundu na rangi ya kijani. Ariko ivyo mbona hano mu Burundi sinibaza ko ari ingwara y'amaso. Lakini ninavyoona hapa Burundi sio ugonjwa wa macho, ni ingwara yo mu mutwe no mu mutima. Ni ugonjwa wa kichwani na rohoni. Mutimbega ibi bintu bihuriye hehe n'umugambi w'Imana? Je, unaweza kufikiri haya yanakutana wapi na mradi wa Mungu na mpango wa Mungu? Paulo ageze mu bihe vyiwe vya nyuma, twumvise amajambo yavuze. Paulo alipofika kwenye siku zake za mwisho, tulisikia maneno ambayo alitamka. Mucete cha nyuma yandikiye Timoteyo 4 uhereye kuri 6 gushika ku 8. Barua ya mwisho ameandikia Timoteyo kianzia kwenye sura ya 6 4 hadi 6. Ni gice cha 4 uhereye ku murongo wa 6 gushika sura ya 4 mstari wa 6 hadi 8. Yavuze ngo nagwanye intambara nziza. Alisema kwamba nimepigana vita vizuri. Arongera kongo narangije urugendo. Akasema kwamba nimemaliza safari yangu. Mu Gifaransa yavuze ngo j'ai combattu le bon combat. Kwa Kifaransa wanasema kwamba nimepigana vita nzuri. Mu Kirundi ubivuze neza mu buryo bw'indimburo ni nagwanye ya ntambara nziza. Kwa Kirundi ukiyaongea vizuri unasema nimepigana ile vita nzuri. Le bon iyo le murabizi muri grammaire ni nakajambo kerekana ko iyo ntambara irazwi si yari yo yose. Hako kanana amesema kanaonesha kwamba hiyo vita inajulikana, sio vita yoyote ile. Narangije ryahiganwa c'est la course naho bagize urugendo mu Kirundi. Nimemaliza yale mashindano. Hata kwa Kirundi wameandika vitu vingine. Si higanwa ryari ryo ryose, ni ryari indi Imana yampaye. Sio mashindano yoyote yale, ni yale Mungu alikuwa amenipatia. Hajya uzorangiza uvuga gute? Wewe utamaliza ukisema nini? Uri kugwana intambara yitwa ngwiki? Unapigana vita gani? Uri muri course nyabaki? Uko kwenye mashindano gani? Dupfa uko twabayeho. Tunakufa jinsi tulivyozaliwa. Uko tuzopfa bivana n'ivyo turi mu uyu munsi. Jinsi tutakavyokufa itasababisha na jinsi tuko tunaishi kwa leo. Uzorangiza uvuga ngo urangije iki? Utamaliza ukisema umemaliza nini? Kuva Imana iremye yamye hishura ikiri kwirakora. Kwanza Mungu aumbe dunia alikuwa akisema anayo yafanya. Yararemye isi nziza itagiramwe agasembwa murabizi. Aliumba dunia nzuri ambayo haina unajisi na nyinyi mnavijua. Hanyuma icaha kiraza kiradabadanganya ivy'Imana yiremeye. Dhambi ikaja ikasambaratisha vitu Mungu ambavyo ameumba. Hanyuma icaha kimaze kwinjira gitangura kugwira mu bantu. Dhambi ilipokuja ikaanza kuingia sana kwenye watu. Tugeze mu gice ca 6 mu gihe ca Noa haza urunganwe rw'abantu babasazi gusa. Sura ya 6 wakati wa Nuhu pakaja kizazi ambacho hakiko vizuri kichwani. Ntivyari bikiri vya bindi vy'umuntu umwe yidombora akaja gukorera ikibundi muntu. Hakukuwa yale ya mtu mmoja ambaye anatoka kwa wengine anaenda kufanya mabaya. Kwa rurunganwe rw'abantu biyumvira ikibi nguhereye mu gitondo ugashika ku mugoroba. Lakini ilikuwa ni kizazi kilikuwa kinafikiri mabaya tangia asubuhi mpaka jioni. Icaha gifata urunganwe gose mu kivunga. Dhambi ikashika kizazi chote pamoja. Imana iravuga iti aba bantu ntabasutsemwe amazi nta kundi vyogenda. Mungu akasema hao watu nisipowaweka wemo maji ili wakufe hawawezi akaenda vizuri. Murabizi yarazanye umwuzure abantu barapfa. Mnajua alileta galika watu wakafa. Hanyuma haraza Noa n'umuryango wiwe bararokoka.
Pakaja Nuhu na familia yake wakaokoka. Noa akivuye mu bwato aba yaborewe, muravyibuka hariya muri ca gice kindi. Nuhu alipotoka kwenye tumbo yule, alipotoka akalewa. Murumva ko bisoye gutangura kutariko. Tunaanza na kasa ambayo sio nzuri, kubera ukuborerwa atanguye kuvumana, kwa sababu kulewa kwake akaanza kulaani. Imana yari yakubuye, mugabo murumva ibibi birasubiye biragarutse. Mungu alikuwa amefyagia, lakini mabaya yanaanza kurudi. Kandi bihereye kubavuye mu bwato ntibarabana benshi, baracari bake. Na kaanzia kwa wale waliotoka kwenye chombo walikuwa hawajakuwa hata wengi. Birasubira birasanzara vyongera kwifatira urundi runganwe. Mabaya yakaanza kusambaa hata yakashika kingine kizazi. Aha tugeza mu gice c'11 bagezi Babeli. Tunafika kwenye sura ya 11 wanafika Babeli. Imana kibarema iravuga ngo musanzare mu kwirisi yose muyiganze. Mungu alipowaumba aliwaomba wazagae dunia nzima afu waitawale. Aba bagabo bashitsi Babeli baravuga bati aha hantu ntituhava. Hawa jamaa walipofika Babeli wakasema hapa hatupatoki. Ivyo gusanzara mana ayo n'amajambo yawe. Mambo ya kuzagaa dunia yote, akasema Mungu hayo ni mambo yako. Ahubwo tugira twubake tuzi uri. Tunataka tujenge tupande mahali ulipo. Uratubona. Utatuona. Abantu babagarariji barumvikana umugambi wo kugarariza itegeko ryo gukwiragira hirya no hino. Watu wasiotii wakajiunga pamoja wakafanya mradi wa kutojaa dunia nzima. Imana ivyo vyose irabikurikirana, ntiyabasukamwe amazi, ibasukamwe indimi, baca barasanzara. Mungu hayo yote akayafuatilia. Mungu hawakumwagia maji, lakini akawamwagia ruga, wote wakazagaa dunia nzima. Ariko iravuga ngo ntibizoherera mu vyo kwama ndiko ndareyagisa ku bugaba bwabo. Lakini Mungu akasema haitaishia kuwa najibu sana maswali yenu ya kutokutii. Reka jewe nitangurira umugambi wanje, ndawukore ndawitondeye. Ngoja mimi nianze mradi wangu nikiufanya vizuri sana. Niko guhamagara Abrahamu. Ndipo alipomuita Abraham. Tugeze mu itanguriro 12. Tunafika kwenye Mwanzo 12. Ndaza gukoresha ibisomwa vyinshi, muze kuvyandika ntitworonka umwanya wo kubisoma. Nitatumia maandiko mengi, lakini mtaandika kwa sababu itakuwa ni maandiko mengi. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu Imana irahamagara Abraham. Mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu Mungu anamuita Abraham. Abraham, banza uvane n'abajya abantu bo muryango wawe. Abraham, ondokana kwanza na familia yako. Ivyo nshaka kugukoresha ntivyoshoboka uciyumvira nkabo. Mambo nataka kukutumia siwezi nikayafanya bado kiu nafikiri kama wao. Hariho ibintu barimwo shaka ko witandukanya navyo kugira ngo nshobore kugukoresha muri uwo mugambi. Kuna vitu ambavyo nataka kukutumikisha, lakini uli uvifanye lazima ujitenge na familia yako. Nzoguha igihugu, ryo nisezerano rya mbere. Nitakupa nchi. Nzokugira ihanga rikomeye, irya kabiri. Nitakufanya taifa kubwa. Nzoguha izina rikomeye, isezerano rya gatatu. Nitakupa jina la ajabu. Imiryango yose yo mwisi izohezagirwa kubera wewe. Mataifa yote ya duniani yatabarikiwa kwa ajili yako. Imigisha 4 igerekeranye. Baraka 4 ambazo zinafuatana. Aho turacane mu gice c'12. Tugeza muri 22. Hapo tuko kwenye sura ya 12. Tukifika kwenye sura ya 22, Abrahamu yamaze kuronka umwana w'umuhungu w'ikinege, muramuzi Isaka. Abraham ameshapata mtoto mmoja ambaye anaitwa Isaka. W'ikinege mu buryo bw'isezerano, murazi ko hari abandi bana yavyaye. Mtu mmoja kwa agano, kwa sababu kuna watoto wengi Abraham aliozaa. Imana iti uwo mwana wawe umutange kwikimazi. Mungu akasema nipe mtoto wako umtoe kwa madhabihu. Muzane hano umuca umutwe mushire ku gicaniro ucana umuriro. Anasema mlete mkate kichwa muweke mtoe kama dhabihu. Abraham aravyemera. Abraham akakubali hayo. Agiye kuduza imbuga itangwa mwice, Imana iciramuhagarika. Wakati aliposhika kisu anataka kumuua, Mungu akamsimamisha. Abraham akasema, Abraham, kuko zivyo, kwa sababu umetenda hayo, narikonda kugeza gusa, nilikuwa na kujaribu tu, nashaka ndabe aho kunyumvira kwawe kugera. Nilikuwa nataka kuangalia kiwango cha kunitii mimi. Ivyo nshaka ko dukorana Abraham we si vyaba abandi bemera ivyoroshe iyo bigumye ntumenye iyo baciye. Wale
Kitu nataka tufanye pamoja, si kazi ya wale ambao wanakubali mambo rahini, lakini mambo yakiwa magumu hawakubali hayo. Bantu b'Imana, watu wa Mungu, gukorana no gukoreshwa n'Imana, ukifanya kwa kutumikishwa na Mungu birafise ikiguzi, ina thamani. Ikiguzi bisaba, thamani ambayo inaomba nukwihebera, nukwirekurira mu minwe y'Imana, witeguriye gukora icyo ishaka cyose. Ni kujitoa kwenye mikono ya Mungu na kujiandaa kufanya Mungu anachotaka chote. Utameze uko, kama hauko hivyo, ari amajambo Paulo yavuze ntuzoshobora kuyavuga. Yale maneno Paulo aliyosema hutoweza kuyasema. Kuvuga ngo Mana ndi hano, icyo ushaka cyose nditeguye. Kusema Mungu niko hapa, unachokitaka chote nimejiandaa. Kuvuga nka Yobu ngo Mana naho wonyica nzoguma ndagukunda. Kusema kwamba Ayubu, nasema kama Ayubu, nasema hata kama unaweza kuniua nitaendelea na kupenda. Imana imaze kumubuza kwica Isaka ikirarahira. Mungu alipomkataza kumuua Isaka, Mungu akaapa, ndarahiye, ninaapa. Ikisubira kwemera amasezerano 4. Ikarudia tena kukubali zile baraka 4 ambazo tumesema. Nitanguriro 22 kuva kuri 9 gushika kuri 19. Mwanzo 22:9 hadi 19. Nzoguhezagira, yo ni ya mbere. Nitakubariki, uzogira izina rurangiranwa ubese w'amahanga. Utakuwa na jina la ajabu na utakuwa mzazi wa mataifa yote. Nzogwiza abazogukomokako, nitafanya kizazi chako kuwa watu wengi. Iryo ndi ryasezerano ryo kumukura mu ihanga rikomeye Imana isubiyemwo. Ni ile agano la kumtoa taifa kubwa sana robo Mungu amerudia emo. Ica gatatu, abazogukomokako bazokwigarurira ibisagara by'abansi babo. Ukoo wako itashika miji ya maadui yao. Iryo ni ryasezerano ryo kumuha igihugu isubiyemwo. Hayo ndiyo aliyoahidi rais nirudiemo. Ijya kane, nzoha umugisha amahanga yose, nitapatia baraka taifa zote biciye kubazogukomokako, kupitia ukoo wako. Aha rero tuhashitse n'uwarasinziriye arakwiye kwikangura akavuga ngo amen. Hapa tukipafika na yule ambaye amesinzia lazima amka aseme amen. 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 Murazi gituma? Mnajua kwa nini? Murazi gituma? Mnajua kwa nini? Aho wozana agasanduku kuzuye amaviza adukwiye twese yukuja hahandi ni bandebe usubira muhira uyu munsi. Mtu akileta visa za kwenda mahali wametuambia, nani anaweza rudia nyumbani? Kubera iki ari twebwe tugenda bo ntibazi? Kwa nini sisi tuende wao wasije? Uyu mugisha wasezerani wa mahanga ngahe? Hii baraka imeahidiwa mataifa mangapi? Yos. Nu Burundi buri na Burundi ikiwa ndani. None ni kubera iki twe tugenda? Kwa nini sisi ndo tunaenda? Imana irabesha. Mungu anasema uongo. Hariya ntushobora kubura akazi, hariya ntushobora kwicwa n'inzara, kula hawezi kukosa kazi, kula hawezi kufa na njaa. Kubera iki hano bitahari? Kwa sababu nini hapa hizo baraka hazipo? Imana ntirenganya, yemeye kuzohezagira amahanga yose. Mungu alikubali kubariki taifa zote. Ariko umugisha w'Imana urafise ikiguzi. Lakini baraka za Mungu zina thamani. Umugisha w'Imana uri conditionnel. Baraka za Mungu zinaomba kitu cha kutoa. Sinka wa wundi basaba kiranga bagenda ari abantu b'inzigo bakagaruka ari abantu b'inzigo bavuye gusaba inka n'imirima. Sio vile watu walikuwa dhamani wakiomba kiranga, walikuwa wanaenda wana hasira na wanarudia kule wakiwa na hasira. Imana ivuga ngo bantu mwambaza izina ryanje mwitandukanye n'ikibi. Anasema watu ambao mnaabudu jina langu mujitenge na kitu fulani. Iyo turiko turarenga amategeko turabakirisu, hajya tuba turiko turafasha gute Imana guhezagira igihugu cyacu? Tukiwa hatuheshimu amri,
tuko tunafanya vitu gani ili tusaidie nchi yetu. Ndagarutse muri rya barabara erega sinahavuye. Nimerudi kwa ile barabara, sijatoka pale. Kimwe mu bintu biranga ubuzima buri ku rutonde abantu batekaniwe nukubahiriza amategeko. Kitu ambacho kinadhibitisha maisha yako kwenye orodha ni kutii amri. Hirya y'ejo nashize akantu kuri Twitter kubijanye n'ivyibarabara nyene, hari utuntu ndaba nkumva turambabaje. Juzi nimeweka katu kwenye Twitter kanahusiana na haya matatizo kwenye barabara. Abagendesha imodoka murabizi, iyo umuntu agenda n'ibirenge yashikanya amaguru muri irya mirongo yera iri mwibarabara ucuhagarara hugeze, kirazira no kumwegera n'imodoka. Watu ambao wanaendesha barabara, mnajua mtu wa miguu akifika kwa zile rangi nyeupe, wewe ukiwa unaendesha gari unapashwa kusimama bila kuuliza kitu chochote. Uragenda uhagarara urabe ingene bakubwira. Wende siku moja usimame uone jinsi watakufanyia. Kandi muri bajya babigira n'abakirisu barimwo. Na wafanya vile hata wakristo wamo ndani. Ijambo ry'Imana riti mwubaha abaganza. Neno la Mungu linasema mtii viongozi. Abaganza bazanye urutonde tukaba mbere kururengako. Viongozi wakileta orodha ya kufuatia tunakuwa wa kwanza wa kutoitii. Nukuvuga turi gihugu umuntu agenda n'amaguru yagowe yari mwibarabara. Inamaanisha kwamba tuko kwenye inchi ambayo mtu anaenda na miguu yuko kwenye matatizo ya ajabu. Umuhezagiro w'Imana udusaba ko twitwararika gukora ivyo yadutegetse vyose. Baraka za Mungu zinatusi kufanya yale yote Mungu ametuamurisha. Muri ivyo harimo gukingira agateka k'abanyantege. Kwa hayo pakoemo kulinda hati ya watu wana udhaifu. Iyo turi mwibarabara umuntu agenda n'amaguru abari muri situation de faiblesse, abari umunyantege nke nuwo gukingira. Naho amategeko atohaba nk'abantu b'Imana twategerezwa kuvyumva. Wakati tunaenda kwenye barabara, mtu ambaye anaenda na miguu anaonekana kwamba ni mzaifu. Sisi tungepashwa kumsaidia, isipokuwa hata kama hapako maamri ya kutii. Turachavuga haleluya. Tunaweza kusema haleluya. Uyu munsi ntituja mwijuru tuza gukorera. Leo hatutakwenda mbinguni, tutafanyia kazi hapa. Uyu mugisha w'Imana n'umugisha nyabaki. Hii baraka ya Mungu ni baraka gani? Muri make urimwe ibice bibiri. Kwa kifupi yana vipengele viwili. Igice cha mbere nukumenya Imana. Kipengele cha kwanza ni kumjua Mungu. Kandi uwo ni wo mushinge w'ibikurikira vyose. Tena hiyo ndiyo msingi ya vitu vyote ambavyo vinafuata. Nico gituma Yesu yavuze ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza abantu babanze bamenye Imana. Ndiyo maana Yesu alisema nendeni mkahubiri habari njema ili watu wajue kwanza Mungu. Ibindi vyose biza vyubakira kuri ico. Mambo yote yanakuja yakipandia kwa hayo. Mukuvayo 19 uhereye kuri 7 gushika ku 8. Kutoka 19:7 hadi 8. Imana mukubaha umugisha b'Isirayeli yabanje kubihishurira. Mungu kwa kuwapa baraka wana wa Israeli alijifunua kwao. Irababwira ngo muze mwitondera ibi nibi. Ikawaambia muyashike mahamuri haya na haya. Nabo baravuga ngo Mana ivyo bintu dusavye turavyemeye tuzovyitondera. Nao wakasema Mungu hayo yote umetuomba tumeyashika na tutayatii. Umugisha wabo wahereye mu kugira ubucuti hagati yabo ni Imana. Baraka yao ilianzia kuwa na urafiki mzuri kati yao na Mungu. Bava mu bintazi vyo gusenga babonye muri Egiputa. Wakatoka katika kuomba kwao kwa miungu waliona Misri, bamenye Imana y'ukuri banywana nayo ibincuti yabo. Wakajua Mungu wa kweli, wakawa na urafiki wao na Mungu akawa rafiki wao. Na twebwe niko bimeze vyose bihera kugakiza. Na sisi ndivyo ilivyo, mambo yote yanaanzia kwa wokovu. Galatia 3:13 na 14. Galatia sura ya 3:13 hadi 14. Paulo ariko aravuga ivy'ubuntu na mpemu n'agakiza. Paulo akiwa anasema mambo ya neema na rehema na wokovu, avuga ngo Yesu yadukuye ku muvumo kuko yabaye ikivume mu gishingo cacu.
Inasema kwamba Yesu ametutoa unajisi kwa sababu amekuwa najisi kwa ajili yetu. Ngo kugira ngo umugisha Imana yasezeraniye Abrahamu natwe tuwuronke biciye kuri Yesu. Ili baraka ambazo amehaidi Abrahamu na sisi tuzipate kupitia huyo Yesu Kristo. Bega twararonse umugisha w'agakiza. Je, tumepata baraka ya wokovu? Twarawuronse. Tumepata hiyo baraka. Haleluya. Amen. Turafise umushinga w'ibikurikira. Tuna msingi wa vile vinafuata. Uruhande rwa kabiri rw'umugisha Imana iha amahanga nukuroranirwa. Kipengele cha pili, baraka ambao Mungu anapatia mataifa ni kuwa na maisha mema. Gusubira mu Vyagezwe 2:8 kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 13. Kumbukumbu la Torati 28:1-13. Haravuga ngo ntimuzoba umurizo nzobagira umutwe sinzobagira umurizo. Hamtakuwa mkia nitawafanya kichwa, hamtakuwa mkia. Muzotanga ifashanyo ntimuzozisaba. Mtatoa msaada, hamtaomba msaada. Uwo n'umugisha w'ubutunzi. Hiyo ni baraka ya utajiri. Nta kidari c'icubahiro kizokigera gihabwa ibihugu bikenye kurusha ibindi. Hakuna taji ya heshima itapewa inchi ambao ni maskini kuzidia zingine. Mu vya gisirikare abansi bazobatera baje mu nzira imwe, bazohunga baca mu nzira indwi. Kwa mambo ya vita maadui watakuja kuwapiga wakipitia njia moja, lakini watatawanyika kwenye njia 7. Igihugu gitekanye, igihugu citeka nico nzoba. Inchi tulivu ni inchi ambayo inaheshimika. Ariko irongeramo nimwitwararika gukora vya bindi nabategeka. Lakini akaongeza mukijitahidi kutii yale ambayo nimewaamuru. Mutabikoze iri sezerano ntaryo muzobona. Musipofanya hivyo hii ahadi hamtaiona. Nzobareka mupfe ndindira urunganwe rushobora kunyumvira niho nzobona kubahezagira. Nitamwaacha mfe nisubiri kizazi ambacho kitakuja ili niweze kukibariki. Ibi vyiza dusabira igihugu. Haya mambo mazuri tunaombea nchi. Hariho ico bidusaba kugira ngo tubibemwo. Kuna vitu ambavyo vinatuomba ili tuweze kuishi kwa mazuri hayo. Ico kintu dusabwa tutagikoze tuzogenda tutabibonye. Tunayoomba tusiyoyafanya tutaenda bila kuyaona. Ni abana bacu baza bumvira Imana kuturusha nibo bazobibona. Watoto zetu wakija kumtii Mungu kutuzidi ndio wataona hivyo. Imana si umunyamangetengete. Mungu sio mganga wa kienyeji. Imana si umumagicien. Mungu sio mganga wa kienyeji. Irahezagira ariko nayo irafise ikidusaba. Mungu anatubariki lakini kuna kitu Mungu anatuomba. Tuje mu Balewi, ndashaka ko dusoma iyo mirongo. Twende kwenye Walawi. Ndazi ko ibi bintu ndiko ndavuga vyerekeye ubuzima bw'igihugu hari igihe bigorana. Haya niko nasema yanahusu maisha ya nchi, najua inaweza kuwa tatizo kwa wengine. Kuko hari habazi ko twakijije kugira ngo ducomoke mwijuru. Kwa sababu kuna watu wanafikiri kwamba tumeokoka ili tuchomoke twende mbinguni. Kw'ivyaha kw'isi bitatwerekeye. Mambo ya dunia haya hayatuhusu. Ico ntaratahura n'igituma bakiriko barazunguruka ngaha. Ninachokuwa sijajua vizuri ni kwa nini bado wanazunguka hapa duniani. Hakuntu nyene mwogenda mukatuvira mu nzira. Haina si vizuri mwende mtokee kwenye nchi hii. Muguma muvuga ngo muragiye mugabo ntimuragenda. Mnasema kwamba mnaondoka lakini bado hamjatoka hapa. 19 Abalewi duhere ku murongo w'9 gushika kuri 18. Walawi 19 tunaanzia mstari wa 9 hadi 18. Mwumve ingene Imana ihezagira ihanga. Msikie jinsi Mungu anabariki mataifa. Kandi nimwimbura ivyimbugwa vyo mu gihugu canyu ntimuzoherengeteze gose kwimbura ivyo ku rubibe rw'imirima yanyu, kandi ntimuzohumbe uduhumbwa twose iyo muriko murashwabura. Ntimuzohumbe mu mirima y'imizabibu yanyu canke ngo mutore izahungurukiyeyo, muzobisigarize aboro n'abanyamahanga ni jewe Uhoraho Imana yanyu. Nza gusoma mu Kirundi gusa ngira mbanze nze ndahagarara bivanye nico tuvuze. Mu bijanye n'ubutunzi yanayohusu utajiri, ntimuze mu babantu biyegeraniriza ko ibintu vyabo batigera biyumvira umukene ari muri ako karere. Msiwe watu wa kukusanya vitu vyao bila kufikiria maskini ambao yuko karibu nao. Aba batama birirwa bicaye munsi y'irizuba ry'Ibujumbura n'abatamakazi bariko barasega. Hawa wazee ambao wako chini ya jua hapa kwenye mti hapa Bujumbura wakiwa wanaombaomba.
izi nzoya zirirwa ziratemberezwa mu mabarabara y'iki gisagara, hawa watoto wadogo ambao wanazungushwa kwenye mji wetu wa Bujumbura, ni inkurikizi z'ubugaba bwacu, ni ufatano wa udhaifu wetu. Abarundi bati uwuguruyiwe buba bukeye. Warundi wanasema mtu akifungua kwake ni asubuhi. Ivy'abandi ntibikuraba, ya watu wengine hayakuhusu. Ntimuzokwibe, ntimuzogunge canke ngo mubeshane. Msiibe wala msidanganye wala msiambiane uongo. Ubundi Mutama nawe ati muhungu uzubeshe, iyo ntabesha sinari kurongora nyoko wawe. Mzee mwingine akasema kijana udanganye kwa sababu nisingedanganya singemuoa mama yako. Tugahagarara mu manza tukavuga ko turi mu Cankuzo kandi turi Bujumbura, abana bariko barumva. Tunasimama kwenye masherehe tunasema kwamba tuko Cankuzo lakini tuko Bujumbura. Ibinyoma twahawe na basokuruza tukabiraga abana bacu. Uongo ambao tumepewa na babu zetu tunaurithi kizazi chetu. Hanyuma ngo twiteze umugisha. Na tunasema kwamba tunasubiri baraka. Telefoni itakaye mu rusengero hari ahantu ugarutse twoyironga. Telefoni kipotea, simu ikipotea kanisani, kuna mahali ambapo hatuwezi tukaipata. Hariho uturere muri iki gihugu gizisanganya bagasanga uri kurasambagirika, babanza kuguhohosha kugira ngo bakwibe utabona ivyo batwara. Kuna nafasi hapa kwenye nchi yetu ukifanya hajari watu wanakumalizia ili waweze kukuiba na kukusopa kile ambacho unacho. Ntimuzokwibe, msiibe, ntimuzobeshane, msiseme uongo, ntimuzorahira ibinyoma izina ryanje bigatuma mutukisha izina ryanje Imana yanyu nije uhoraho. Ntihazogira uwuhahaza umubanyi wiwe canke ngo amunyage. Murazi intambara ziri mu maparcelle. Mnajua matatizo yako kwenye maparcelle hapa kwetu. Kubera batakubonye haciye indwi zibiri usanga bamaze kuyigarurira. Kwa sababu hawakuone kunapita wiki mbili unakutana watu wameshaichukua hiyo parcela yako. Hanyuma ngo dukeneye umugisha w'Imana. Na unasema kwamba unasubiri baraka za Mungu. Ntihazogira urarana ingero umucangero yakoreye. Murazi ko hari abantu badahemba abakozi. Unajua kuna watu ambao hawalipi watumishi wa ndani kandi bafise amahera yo kubahera na wanakuwa na pesa. Hanyuma ngo dukeneye umugisha. Na unasema unataka baraka. Ntihazogire uwuvuma igipfamatwi canke ngo hagire uwushira imbere y'impumyi ikintu coyitsitaza, ariko mugende mutinya je uhoraho Imana yanyu nije uhoraho. Aha ni baba nyantege nke navuga mukanya. Hapa ni wale wadhaifu nimesema kabla. Hariho hano numvise abakobwa bamugaye babatera inda kubera bazi ko badashobora kwigwanira. Kuna mahali nimesikia kwamba kuna mabinti ambao ni walemavu, watu wanawatia mimba kwa sababu wanajua kama hawezi kujipigania. Akagira kumugara, akagira kurera umwana se yihakanye umuryango ukamuta. Hanyuma ngo dukeneye umugisha. Anakuwa ni mlemavu, anakuwa ni mtoto, familia yake inamtupa, anakuwa na maisha mabaya, alafu tunasema tunataka baraka. Ntimuzorenganye mu rubanza, ntimuzocugwa nkunzi mubitewe no kugirira impuhwe umworo canke no gutinya ubuhambaye, ariko muzocira ababanyi banyu imanza zibereye ubutungane. Ivyo nyakubaho umukuru w'igihugu yirirwa aravuga sinobisubiramwe murabizi. Mambo rais wetu anasema kila siku, siwezi nikayarudia tena. Ntihazogire uwugendagendeshwa no guteranya abantu, kandi ntihazogire uwitanga kwicabona cibinyoma cyo kwicisha umubanyi wiwe nije uhoraho. Murabizi mu miryango amajambo avugwa, ingene abantu bateranywa, ingene abantu bacanamwo, ingo zigasambuka kubera iminwa yatijwe Satani. Mnajua kwenye familia jinsi watu wanatenganishwa na mambo mengi kwa sababu kuna midomo ambayo lazima kwa shetani. Imana Mungu irashaka kugirira neza ibihugu vyose. Mungu anataka kufanyia mema nchi zote. Ariko akanovera kubuzima ibihugu bibamwo, lakini yale mazuri ambayo nchi zinaishi kavana n'inyifato n'imigenderanire iranga abagize ico gihugu. Yanatokana na uhusiano ambao hao watu wanaishi katika nchi hiyo. Iyo abantu bashize imbere inzigo kiba igihugu cikinyenzigo, kandi ivyo bigira ingaruka mbi kuba kibamo. Watu wakiweka mbele fitina inakuwa nchi ya fitina na inaleta matatizo kwa watu wanaishi katika nchi hiyo. Iyo abantu bashize imbere amacakubiri akarere kabo kaganzwa n'amacakubiri, kandi ivyo bigira ingaruka mbi ku buzima
bwabo. Watu wakileta matengano katika hiyo nchi inakuwa ni nchi ya matengano na inakuwa mambo mabaya kwenye nchi yao. Imbere yuko tuja mu ijuru, Imana irashaka ko tubanza tukagaragaza ubwami bwayo hano kwisi. Kabla ya kwenda mbinguni, Mungu anataka tuonyeshe ufalme wake hapa duniani. Biciye mu kugaragaza ubuzima buhindutse, tukaba abantu badasa nuko abandi bose bameze. Ikipitia kuwa na maisha ambayo yamebadilika, ambayo yanatofautiana na watu wengine jinsi wanavyoishi. Maze iryo hinduka likwegere igihugu mu guhinduka. Na hayo mabadiliko yasaidie nchi kubadilika. Ariko turacara ahantu gutirisha umenga n'ubuhizi. Lakini tuko mahali ambao kuiba darasani ni mambo ya kawaida. Umunyeshuri atabikora niwe babona nk'ikijuju. Mwanafunzi ambayo hafanyi hivyo ndio wanaona kwamba hana akili. Hanyuma bagera imbere bagatirisha mu mahera, tugatangura gufyura amaso. Wakifika mbele wanaanza kuiba kwenye pesa, tunaanza kutoa macho. Kujya twabareze niko bazokwifata nibagera imbere. Jinsi tuliowalea ndivyo watakavyozishika wakifika mbele. Umwana atahanye muhiri karamu tamuguriye ukabona ari bisanzwe, mubarire ngo ayisubize. Mtoto akirudia nyumbani na karamu ambayo haukumununulia, unaona kama ni mambo ya kawaida. Yabona urahoze agacamba ko kwiba ari bisanzwe. Akaona kwamba umenyamaza, anaona kwamba kuiba ni vitu vya kawaida. Hanyuma ejo nibamufatana ibintu rero bifadika ugakanura amaso. Kesho wakimshika na vitu vikubwa sana, unaanza kutoa macho. Igihugu kimera uko bene cyo bameze. Nchi inakuwa jinsi watu wanavyoishi kwenye nchi wanataka. Nico gituma Imana itugarukana mu buzima bwacu bwa misi yose. Ndiyo maana Mungu anaturudisha kwenye maisha yetu ya kila siku. Idusaba kuba abantu bahindutse. Inatuomba kuwa watu ambao wamebadilika. Ihinduka ribaye hariho umugisha ucuza ubiherekeza. Mabadiliko yakitokea kuna baraka ambazo zinafuata. Ariko dukijijwe ntiduhinduke hariho ingorane tuzokwamamo. Lakini tukiokoka bila kubadilika kuna matatizo tutakuwa nayo kila siku. Ikibazo rero nashaka kurangiriza ko kandi navuze kuva mu ntango n'uruhara rwanje n'uruhara rwawe muri uwo mugambi wo guhezagira amahanga Imana iriko irashira mu ngiro. Swali la mwisho nataka kumalizia ni nafasi gani ya kwangu na ya kwako kwa huyu mradi wa Mungu yuko anaweka. Hariho ibintu bitatu Imana idusaba. Kuna vitu vitatu Mungu anatuomba. Icambere nugusengera igihugu no kukironderera amahoro no kuroranirwa. Cha kwanza ni kuombea nchi na kuitafutia amani na maisha mema. Timoteyo wa mbere 2 umurongo wa mbere n'uwa 2. Timoteyo wa kwanza 2:1 hadi 2. Na Yeremiya 29 umurongo w'indwi. Yeremiya 29 mstari wa 7. Cyo gisagara nabajanye ngo mugisengere kandi mukironderera amahoro. Hiyo nchi ambayo nimewaweka muiombe na muitafutie amani. Kuko ni chaba mahoro namwe muzoba mahoro. Kwa sababu nchi hiyo ikiwa amani na nyinyi mtakuwa na amani. Paulo ati musengera abaganza. Paulo anasema muombe viongozi kugira ngo tubeho mu mahoro dutekereje, ili tuishi kwenye amani tukitulia. Ubuzima bw'iteka nitekane. Maisha ya heshima ni hiyo heshima. Gusengera igihugu ni itegeko dufise nk'abakristo. Kuombea nchi ni amri ambayo tunayo kama Wakristo. Bega urabikora? Je, unafanya hayo? Bega ndabikora. Je, ninafanya hayo? Nimba tubikora gute? Kama tunayafanya vipi? Samasengesho yose Imana yishura. Sio maombi yote Mungu anajibu. Amasengesho mazima n'amasengesho yisunga ichi Imana yavuze ku mahanga. Maombi ya kweli ni yale yanafuata kile Mungu alisema kwa mataifa. Hariho amasengesho y'inzigo, hariho amasengesho y'ugwanko, hariho amasengesho y'inzara, amasengesho ari kwinshi. Kuna maombi ya kibuli, maombi ya fitina, maombi yako aina nyingi. Imana ishaka ko dusengera ibihugu vyacu duhagaze mu ijambo ryayo, turondera ici ishaka gukora mu gihugu. Mungu anataka tuombee nchi tukisimama kwenye neno lake na tunatafuta kile Mungu anataka kufanyia nchi. Icakabiri cyo gukora no guhinduka no kumenya ivyiza Imana ishaka no kubikora. Cha pili cha kufanya ni kubadilika
kujua mapenzi ya Mungu na kuyafanya. Abaroma 12 rimwe gushika kuri 2. Warumi 12:1 hadi 2. Ntimushushanywe n'ivyiki gihe yamara muhinduke gose, msifananishwe na haya dunia, lakini mubadilike sana kugira ngo mumenye ivy'Imana ishaka ivyo arivyo, ili mjue mapenzi ya Mungu jinsi yalivyo. Imana irashaka ko abanyantege nke bumva ko bakingiwe muri iki gihugu. Mungu anataka wadhaifu wasikie kwamba wanakingiwa sana katika nchi hii. Ivyo biradusaba kubahiriza amategeko. Hayo yanatuomba kutii amri, mbere turenze dukore n'ivyo amategeko adasaba, na tufanye zaidi yale ambayo amri hazituamurishi. Timoteyo wa 2:16-17. Timoteyo wa 2:3-16 hadi 17 havuga ku gikorwa c'ijambo ry'Imana. Inasema kwenye kazi ya neno la Mungu, kwa kugira ubwenge bunaguwe, intelligence renouvelée, tubona mu Baroma 12. ile kuwa na akili ya sana bikorwa n'ijambo ry'Imana, niryo ridukuramwe imicafu y'ivyizegwa bitari ivyo biri mu bwenge bwacu. Yanafanywa na neno la Mungu, ndiyo yanatutoa yale mabaya yako kwenye akili zetu. Ngo ntawuheza amashuri adatishije, ubwo n'uburozi kurayo wizigira Imana. Hakuna mtu anaweza maliza masomo bila kuiba kidogo, huo ni n'uburozi, ni sumu utoe kichwani mwako. Ngo ntawutunga ativye nta soni. Hakuna mtu anaweza kuwa tajiri bila kuiba. Hiyo ni aibu. Vyakunaniye, vuga ko vyakunaniye, wemere kuri umusuma, ureke kugomba kwisigura. Yakikushinda sema yamenishinda, usianze kujieleza. Ijambo ry'Imana ridukuremwe iyo micafu. Neno la Mungu litutoe mabaya hayo. Maze ku murongo w'17 rero, kwenye mstari wa 17, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ushoboye gukora igikorwa ciza chose, ili mtu wa Mungu awe yule anaweza kufanya kazi ya Mungu nzuri yote. Ndabatera intege ngo mwirinde kuba bakene mu ijambo ry'Imana. Ninawaitia nguvu muache kuwa maskini kwenye neno la Mungu. Biri mu bituma dukurikira ibintazi vy'abasokuru aho gukurikira ijambo ry'Imana. Hiyo ndiyo inasababisha tunafuata vitu ambavyo sio vizuri vya wababu zetu, au kufuata neno la Mungu. Nushobora kwanka ibigugu isiri kwiraguha iyo udafise ibibiruta Imana yatanze. Hauwezi kukataa vichaa dunia iko inakupatia bila kusikia neno la Mungu Mungu alilotoa. Duhinduke mu bwenge mu byo twizera, tubadiliki kwenye akili kwa yale ambayo tunaamini. Nico gituma ijangwara yo ku maferuje navuze kare, ndiyo maana ile ugonjwa kwenye yale mataa si ingwara yo mu maso, ni ingwara yo mu bwenge. Sio ugonjwa wa machoni, bali ni ugonjwa kwenye akili. Bajya abantu bari kuri feruje baratandukanya neza ikintu gitukura n'igisa n'urwatsi rubisi. Wale watu weke kwenye mataa wanaonesha lekundu hao la kijani bichi. Ubwenge bwabo buboshwe n'ibindi bintu bitari ivyo bikwiye gukurwayo n'ijambo ry'Imana. Akili zao zimefungwa na vitu ambayo sio vya kweli, lazima vitolewe na neno la Mungu. Kumenya no gukora igikorwa ciza chose, kujua na kufanya tendo nzuri lote. Ivyo ni bimwe twavugana kwa Mungu uheze. Reka nje guca gatatu. Ni yale tuliongea Jumapili iliyopita. Ngoja niende kwa kipengele cha 3. Gukora neza ivyo twahamagariwe, kutumika vema yale ambayo tumeitiwa, kugendera mu muhamagaro wacu, kuendea katika uwito wetu. Ivyo nivyo bizotuma uvuga ngo narangije urugendo. Hayo ndiyo yatasababisha usema nimemaliza safari. Kirazira gukora ibikorohera, ibigezweho, ivyo abantu bakunda. Sio vizuri kufanya vitu ambavyo ni vyepesi, lakini usifanye vitu ambavyo watu hawapendi. Nugukora ibihwanye n'ivy'Imana yaduhamagariye. Ni kufanya vile ambavyo vinafanana na vile Mungu ametuitia. Niho tuzorangiza tuvuga ngo ndarangije ya course Imana yampaye. Ndipo utakaosema kama nimemaliza yale mashindano Mungu amenipatia. Ivyo tuzovugira hariya bivana ivyo turiko turakora ngaha. Yale ambayo tutaongea kule yatasababisha na haya tuko tunafanya kwa leo. Ichete cha mbere cha Petero 4:10. Barua ya kwanza ya Petro 4:10 niwo murongo wa nyuma kandi umurongo mwiza cyane. Ndiye mstari wa mwisho na mstari mzuri sana. Imirongo yose ni myiza, ariko hariho ugerako ukumva utokwihuta. Na kuna mistari yote ni mizuri, lakini kuna mstari ambao unafika hauwezi kwenda haraka. Mukoreshe ingabire zose Imana yabahaye mu kugirira neza, mu guserva abantu. Mtumie karama zote Mungu aliyowapatia
kwa kutendea mema wengine. Imihamagaro yacu ifatanye n'ivy'Imana yaduhaye. Uwito wetu unaambatana sana na vile Mungu alitupatia. Nimba wahawe isuka wahamagariwe kulima. Kama ulipewa jembe umeitwa ili uweze kulima. Ubwo bumenyi ufise ni impano wahawe n'Imana. Huo ujuzi unao ni karama umepewa na Mungu. Ubwo buhinga ufise ni gikoresho wahawe n'Imana. Huo ujuzi ni chombo ulipewa na Mungu. Uko kuganza ufise ni gikoresho wahawe n'Imana. Uko kuongoza unako ni chombo ulipewa na Mungu. Abantu mwese mwubatse ngira ngo murabizi ko murabakoresha n'imiburiburi murafise abakozi babiri canke umwe. Watu ambao muna mafamilia mnajua kwamba mnakuwa na watumishi wawili au watatu. Ubu bubasha bwo kuganza, ubu muhamagaro wo kuba baganza muri ko mukoresha gute? Huu uwezo wa kuwa kiongozi au uito wa kuwa kiongozi unautumia aje? Abandi muri mwebwe muri mu buzi butandukanye. Watu katika nyinyi mko kwenye kazi tofauti. Hajya ahantu uri ico kibanza washizwemwo uri kugikoresha gute? Mahali pale umewekwa na ile nafasi Mungu amekuweka uko unaitumia vipi? Aha niho ngera nkavuga ngo bantu muguma mubaza Yesu ngo aratevye ngo azoza ryari, ivyo bintu ni mubireke. Hapa ndo nauliza swali, watu mnasema kwamba Yesu amekawia. Jamani, muache hayo maneno. Yari yarababariye umwaka, aliwaambia mwaka, hari saa yarengejeko, kuna saa alisema kumenga mugomba kwihuta. Ivyo yabatumye mwabihejeje. Kwa nini mnataka kukimbia sana? Aliyowaagiza mmeyamaliza. Twitwararike kuba bizigirwa mu vyo twatumwe. Tuwe waaminifu kwa vile ambavyo tumetumwa. Hako twihuta tukabazwa ngo none kuje vya bintu none kutabikoze bica bigenda gute? Na tusiwe pale tutaenda haraka na tukipofika kule tutaulizwa yale uliyotumwa uliyafanya. Vyoba vyiza tutevye hano tukagenda dushika twakigwa ngo kaze muntu wanje w'umwizigirwawe. Ni vyema tukawie hapa, lakini tukifika kule tupokelewe tukisema karibu mtu wangu muaminifu. Ubuzima bufise intumbero, maisha ambayo yana malengo. Intumbero ituruka mu ntumbero y'Imana, malengo ambao yanatoka kwenye malengo ya Mungu. Guhezagira amahanga yose, kubariki mataifa yote. Kumenya ico twahawe no kugikoresha mu bwizigirwa, kujua kile tulichopewa na kukitumia kwa uaminifu. None uko ni kubayeho? Je, hivyo ndivyo unavyoishi? Ivyo dukora, ivyo turimwo mubona biriko birashitse umugambi w'Imana? Hayo mambo ambayo tunaishi na yale ambayo tunafanya kweli yako yanatekeleza mradi wa Mungu? Canke dufise inyifato zituma umugisha w'Imana uburarindiriye? Au tuna maisha ambayo yanasababisha baraka za Mungu kusubiri? Nimba utabayeho mu buryo butuma umugisha w'Imana yasezeraniye igihugu unyaruka kudushikira, kama unaishi maisha ambayo yanasababisha baraka za Mungu haziko zinawahi kutufikia, ndagusaba uhaguruke kano kanya ugire ingingo ufashe, na kuomba usimame ili ushike hatua. Ndagushimi Mugambi ufitiye ubugingo bwanje, ndagushima Yesu kuzi ico ndiko ndavuga. Aha ndiko ndatera intege uvuga ati nasanze mpagaze ukutariko ndakeneye gusengerwa. Niko natia nguvu kwa yule ambaye anasikia kwamba nasimama isivyo, ambaye anataka kuombewa. Muhaguruke kugira ngo tubasengere mu kurangiza. Msimame ili tuwaombee kwa kumaliza. Ituza gufata umwanya muremure kuko hatutashika muda mrefu kwa sababu ntawo dusigaranye, hatuna muda ambao tunabaki nao. Ndizera ko twaronsa akanya ko kwisuzuma dufatiye kuri iri jambo. Najua kwamba tumepata muda wa kujichambua tukifuatana hili neno la Mungu. Imana iguhezagire mwene data uhagaze. Mungu akubariki ndugu yangu umesimama. Kadutekereze imbere y'Imana dusenge.
Ngoja tumuombe Mungu. Kubw'uyu umwe yumvise yohaguruka, Kwa huyu ambaye mmesikia kwamba anaweza kusimama, afise ivyo yigaye, ameona kwamba kuna vitu sio vizuri kwake, shaka gusaba imbabazi Imana, nataka kumuomba Mungu msamaha, no kubaho ubuzima bufise intumbero ihwanye n'umugambi w'Imana ku mahanga, na kuwa na maisha ambayo yana malengo ya kuwa kama mradi wa Mungu, gukoresha ivyo yahawe mu bwizigirwa, kwa kutumia aliyopewa kwa uaminifu. N'abandi mwese mwahagurutse, Imana irumva ico muriko muravuga mu mitima yanyu, na wale wote mmesimama, Mungu anasikia mnachosema kwenye mioyo yenu. Kandi uko ndabasengera namwe musenge muyibwire, na jinsi tawaombea na nyinyi mjiombee, muambie. Mana turagushimiye, turagushimiye ko utari Imana ijuragirika ikora ibintu bitagira urutonde. Turagushimiye kuko ata muntu numwe ari kuri ino si kubw'igihamana, n'abatakuzi n'abatakwemera bari mu mugambi wawe, kandi mu bwami bwawe nta mburakimazi zihari. Umuntu wese waremye urafise ico wamushizemwo, hariho ubutunzi wamushizemwo wipfuza ko asohora akabukoresha kugira ngo bubere umugisha akarere wamushizemwo. Ndagushimiye Mana ku bantu bose bumvise no majambo, maze akaza batera intege, agasanga uko babayeho birahwanye n'ivyo bitezeko. Abo ndabasabira ngo bakomeze hajya ahantu wabateretse Mana. Harabakorera hagoye bahangana n'intambamizi zitandukanye, haraba ahantu bumva bo hava bagata bakomoka, haraba ahantu basaba kwiyubara no kwirinda cyane. Ndakwinginga ngo bashoboze kuhaba neza igihe cyose bizoguhimbara ko bahaba. Harabafite afise ubuzi uyu munsi bumva umenga ntaco bamaze, ndakwinginga ngo ubugurura amaso Mana, ubahe kubona ko mu bwami bwawe bafise igikogwa, kandi ubashoboze guhaguruka no kugikora mu bwizigirwa. Inyifato zabo zo mu buzima bwa misi yose zibe inyifato ziza n'umugisha aho bari. Ndasengera abahagaze bariko barakwereka ibibagora, bariko baragusaba ngo baharire, abariko baraza imbere yawe basaba ngo ubereke ivyo badatahura, ivyo batumva. Mana y'ububasha, wowe ufise ubutunzi bwose, upfumbura ikiganza cawe ugahaza isi yose. Ndagusavye muri kano kanya ngo umwe wese umwishure, umwe wese umuhe ico akeneye. Imbabazi zitangwe kandi ubaha amahoro bakire, ubashoboze kwakira imbabazi zawe Mana. Amajwi abagiriza ahore, Satani ntababuza amahoro kubw'intege nke zabo. Ndabasabira ngo ubahagurutse, umwe wese ku ruhande rwiwe, yaba umuto yaba uwukuze, ashobore kuba igikoresho cawe mu gushitsa imigambi yawe kuri uru runganwe rwacu. Data urakoze, hezagira ishengero ryawe, uhezagira abarongozi baryo, uhezagire kino gisagara, uhezagire kino gihugu, ubane n'abarundi n'abarundikazi, uzigama abaturongoye, uzigama abarundi bose, uzigama imiryango iri muri iki gihugu Mana. Wibuke za ntambara ziri mu ngo, harabahatunuriye, harabahagorewe. Turagusaba ngo umuco wawe uhashike kugira ngo abana b'u Burundi bakurire mu mahoro. Ndasengera amashengero atandukanye ngo uyagendere kugira ngo ijambo ryawe ribashe kugira inkomezi, ribashe guhindura abantu. Urakoze, urakoze Data. Amen. Urakoze, Imana ibahezagire.